Ikiraro abenegihugu bariko barubaka muri quartier Gahwama komine Ntangwa intara ya Bujumbura kizotuma imodoka nini zirengana. Ni mu gihe ico kiraro cari gikozwe n'imbaho ku buryo ata modoka nini zarengana kandi n'abantu 8 bari bamaze kwakomerekera. Umukuru wa quartier Gahwama Dieudonné Hakizimana yabivuze kuri uwa gatandatu mu bikorwa rusangi vyo kubaka ikiraro cyo kuruzi Karombo. Ni bikorwa byari bituraje ishinga kuko aha mubona ico kiraro hariho ikiraro c'imbaho cari kihasanzwe abene gihugu bariko bariyunguruza haba ku mamoto ndetse n'imiduga bakorokerayo. Hariho abari bamaze kuvunagurika abantu bashika 8 bose. Hariho n'abagiye mu bitaro bitandukanye baramarayo umwaka canke urenga. Rero ico kiraro niho abene gihugu dukoze inama nkuko twama dukora amanama muri quartier, nico gisabo abene gihugu bahavuye basaba ati twese twoshira ingufu hamwe twobishobora. Rero umumwe wese duca turatangura kugira iyegeranya ry'uburyo, abashobora kugira uburyo bakagura ivyuma ntibibora bakabibika buhoro buhoro. Ufise 1000, ufise 5, ufise 100, ufise miliyoni, umumwe wese araterera ku rugero ashoboye. Dieudonné Hakizimana agasaba gushikikirwa mu bikorwa bene gihugu bariko bararangura byo kubaka ikiraro cyo kuruzi Karombo. Ico kiraro kikaba kigira gatatu abene gihugu bo muri quartier Gahwama bamaze kwiyubakira.